banyumve aho bari bamenye ko kuri nsa ku bintu byifashe urukiza rw'Uburundi urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo kandi ko Imana izoyibabaza anjuru aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo na Brarudi cyari hamwe tuzi ko rikomeye ibibazo rigezemwo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire ko twari tubimenyereye. Ikiriko kirabaza rero jewe ndiko ndabako kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique gusa kije rero gusongera isibe ikintu tugiye Bikira Mariya ibisivibona ibisivibona Igihugu n'igitorwa kiragwanirwa tugira sendeta futata ramba sendeta futata komera ibisivibona vy'urumugara ibisivibona muraho Bikira Mariya haro formation scientifique iyo usanga nivo y'abana higeze twose turabibona hajemo instrumentalisation politique nayo ibi byuka abana batamwiza muri politique mu migambwe muki nukuri basha bye basha kundero y'ugwaruka basha bye umuntu arifuza ka musteri yahoranywa akaryoshe akaba umugani byabindi abadministratif aribo badandaza bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ibyo gara y'abantu aje ibyo by'abaganga nyene bagenda hanze bagenda gutebabura imiti kuzimba kw'imiti ama service yo kwa muganga bagiye kwiyagurira mu rya muganga woyere ntibikunda. Fositino rero ati pi igihugu c'u Burundi iyo mwakibonye ati atakintu gikozwe igihugu c'u Burundi iyo mwakibonye pi ubu rero kirashitseyo. Iki cigo cumvirize neza ndagusavye ubanze wumvirize uburyarya abasenedefite bafise baraja ngaho bakabwira bene gihugu akabahenda bakabazirika ku rwatsi twarakoze ibi aha ubu utugiye gukora ibintu bikomeye cyane mwebwe ntimwumva imbona kazoza ntimuyitahura imbona kazoza ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere irakomeye cyane. Reka rero tubanze twumvirize ibitangaza bakoze muri imyaka 20 canke mu myaka 5 umukuru w'igihugu ashitse ku butegetsi. Hari mu myiyamamazo y'amatora yabaye mu ntango z'uku kwezi umuganga CNDD wakuye abarundi habi none uno munsi turarya tukaryama akaguru tukamanika mwikoma kuko turazi kwejo buzoca sinaye bwabo n'umugambwe we ku butegetsi aho imigambwe muri cyo yo ugayira bavuga bati ubu utugende twese uko imigambi nasaza ari imwe twese turacari ko turubaka igihugu nico cyo imigambwe yose tuvuga rumwe abarundi turashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi nkagiye n'umwe atazobafise umuriyoni ku mufuko kandi birashoboka muca mwumva yuko Uburundi bugiye gutunga naganda babwire ndabaturire ngaha mu myaka itarambiranye muzobona ibitabo vyandikwa bati igitangaza mu Burundi muzobibona ndabibaturiye mwibuke iki gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa 2005 ingene cyari kimeze mwibuke ingene abanyagisagara basa reka kubera n'ubundi atawibona mu maso nturabona neza ingene usa umwe wese narabe mugenzi we bari kumwe aca yibuka ingene yasa kijya gihe arabe ingene asubu umwe wese arabe mugenzi we mu maso mubona asa gute kiriya gihe naho yasa gute twasa nabi naje murandaba ifoto nari ifoto jemwo n'ikoti ntiryamfata kuko ikoti ifata ku mubiri
twasa nabi nimurabe ingene dusa uno munsi nimwibuke iki gisagara inzu zari zihari ingene zari zimeze hajya haruguru mbona ntihabaho zirya nzu mbona ry'amagorofa mbona hajya haruguru ntiyabaho mu 2005 ikaritiye ya Carama ntiyabaho mu 2005 uno munsi ugiye ukaduga hajya haruguru kwa Busigo ugatereza amaso mwitenga ntihabaho mu 2005 Nyabugete ntiyabaho mu 2005 Gasekebuye ntiyabaho mu 2005 mbega hari amagorofa ngahe ubu n'umwanya wo kubiraba tukabona ko ari vyiza tugaca tuba tutisaha gusa ari n'ahandi ndashaka kuhabona bantu b'Imana aya majambo numva umengo twobanza tukayagarukiriza ngaha kuko iki ni cigwa cose nza kubakorera ndabereke ingene umukuru w'igihugu wenyene yivuguruza mu majambo avuga muvuga ko atamadevize ari muri iki gihugu ni murabaho muca hose nta mashantiye mubona inyubako amaferabeta avahe amakaravahe izo nzugi amabati avahe ayo madevize yabiguza avahe ko atayotuzi reka twisubirire muri ca cigwa na Fositino hariya ibi bintu umukuru w'igihugu ariko araduhimbariza amagorofa aduga ku munsi none amahera ariko arayubakaga abantu b'Imana ariko avahe wenyene aragaruka agaca yivugira ukuntu bimeze atayo mahera ariko arubaka ivyo bintu ko tutaboniye ariko arava ni byabande abanyagihugu bariko barubaka amagorofa nivyo ayo mahera ariko avahe okay ico ni kindi cigwa kirekire tuza kugarukako wa muntu atuburyarya bwaramye mana yanje aha abanyagihugu rero mana yanje abanyagihugu baragowe bakoma amashi ego muzehe ibyo uvuze nibyo kabisa hariho abanyagihugu barondera ubuvuzi bakabubura bakavundira mu nzu bagasinzikara ariko amagorofa agezweho ariko araduga ibi bintu ubuzima mwe murabwumva reka tubandanye umukuru w'igihugu mwumvise yuko yemeza yuko igihugu cy'u Burundi kiri ku murongo w'iterambere kiri ku murongo mwiza w'iterambere okay none abarundi barakoze iyo ndiko ndatembera hirya mu Kamenge nkaraba amagorofa hari uno munsi ngaca nibuka mu 2005 ingene hasa ubu n'abemera Imana baratanga amashikanwa kubaka amasengero meza ubiraboneka ko baronka amashikanwa batanga amasengero akaba meza ibi byose nta handi byavuye atari mu migabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNDD-FDD ni wubahwe ufashe barabara ukagenda ugafata irya Musenyi ugiye Bubanza hajya ku mpanda bijya bitaro ntivyabaho mu 2005 ndibuka irya soko ya Musenyi turahamagarana tuti harakwisoko ngaha ntiyabaho ugiye Bubanza wamenga na gasantre katagira uko kameze uno munsi ushitse Bubanza urabona ko washitse Bubanza nta gorofa ryari rihari none hari amagorofa murahejeje kumviriza rero nuko jewe sigoma n'abatuntuze mugabo umuntu akunda igihugu cy'u Burundi umuntu agikunda neza ntagenda adatuntuye ndafise ubwoba ko aca atuntura kabisa agakorora amosozi Fositino aravuga ati atagikozwe cihuta Uburundi ni musezere buragiye akagirire buragiye pi ubu reka imvugo ya politike tubanze tuyihoze tuje mu vy'ubuhinga reka dutware mu vy'ubuhinga none ibi ninde hava bihakana ubihakana nawe aratuzanira igihushane cibi mwese nimwumve amanota CNDD-FDD ifise kino gihe reka tureke kuvuga CNDD-FDD yose kuko twoba dushikuje reka tuvuge mu kiringo c'imyaka 5 umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi reka duhere ngaho kuko hari ukuntu ibiharuro vyari bimeze
ataraza ku butegetsi hari n'ukuntu bimeze ubu ari ku butegetsi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Imyaka 5 irangiye umukuru w'igihugu ahari ari wahari arongoye Uburundi. Hama twegere twarigeze kugira agatabo twanditse tuti none byogenda gute kugira igihugu ishobore kuza kiragenda kicishira imbere. Mugabo rero twe ku mwaka utashe sakuba turatuti mbega ibintu biriko bija mu ngiro gute. Ubwa mbere rero muribuka ko igihe yaza hariho ibintu bibiri bikomeye byavuga ati umufuko wose uronka amafaranga umuntu wose uronka icyo ufungura. Mu bisanzwe kwari kurwanya ubukene no guteza imbere igihugu mu by'ubutunzi, kandi nizo ngorane zari zihanze cyane cyane abarundi. Ubu rero cyatuvuga tuti mbega none ubu byifashe gute ku bice gihe mu 2020 gushika no munsi. Twebwe rero nk'abahinga rero bakurikirana ibintu hafi dukoresha kujya kwibirete y'umunyeshuri, tuja muri kuru ati mu biharuro ufisa ngahe, shimi ufisa ngahe, geography ufisa ngahe. Tuja muri bya bindi by'ibisho ngo ni hibi oya agirikiriti gifaransa cyo gita ufisa ngahe. Urumva rero twe na donc ntafatira ku bintu birenga nka 10 mbe byegera 10 mba ndayifashe nk'amakuru nk'umuntu afise amakuru 10 ugira urabe amanota yarose bwo donc nterezo ikintu cyambere ubanza gucura mu by'ubutunzi ngene byagenze n'ibiciro inflation. Yo niyo indicateur ya mbere, niyo niyo indicateur ya mbere. Urumva ico gihe yari hagati y'umunani kwijana na 10, donc hagati y'umunani na 10 kwijana, sibyo? Iyo ni inflation yo mu 2020. Ubu ni 40 kwijana. Kuba datahura inflation kanda kibibutse ni iduzwa ry'ibiciro canke iduga ry'ibiciro. Mu 2020 murumva yuko vyari ku rugero rw'ibice 8 kwijana. Ubu ni 40 kwijana. Tuvuze ngo iduga canke iduzwa ry'ibiciro si bifungurwa gusa, oya amazu, nukuvuga ngo ibijanye no gufungura, amaservice, ivyo vyose biraduga ibiciro. Uko inzu yakotwa mu 2020 ubu siko ikotwa. Murumva yuko ibiharuro byavuye kuri 8 kwijana bija kuri 40 kwijana. Camwiyumvira ukuntu ibiciro byoba byaraduze. Mugabo mu kwiyorohereza bashavuga ngo mwebwe nta makuru mufise, n'ahandi byaraduze. Ego byaraduze, aho handi byavuye kuki? Mbega tweho inkomoko canke ivyatumye ibi biciro biduga ni biki? Voilà, aho niho hagoye, aho niho badashobora gutangira insiguro, kuko kenshi na kenshi twofashije muri ibi baca bagovya bagashira mu mifuko yabo, canke naho bagakora ibitategerezwa gukorwa, ugaca usanga hari ibindi bipfuye vyinshi. Numvaho ico cigwa si sawa. Yumvire rero kare vyari kuri 8 ubu ni 40. Aho wewe wotanga amanota ngahe? Ari nkawe uri kuratanga amanota, kuko abanyagihugu ni twebwe twategerezwa gutanga amanota. Ari nkawe wotanga ngahe bivanye nuko ubona ibiciro. Reserve de change, amahera ari mu bubiko bw'igihugu y'amadovize yari ukwezi n'igice, niho byatuma ukwezi n'igice tubishora kuba amezi 2 gutyo. Kuri President Nkurunziza reserve de change yari hagati y'ukwezi n'amezi 2. Voilà. None ubu
reserve de change iriho ni imisi ngahe? ubu turi ku ndwi zibiri. Ico cigwa urumva si sawa. Twavuye ku mezi abiri ubu tuneneta mu ndwi zibiri. Aho ari nka wewe umunyagihugu yiyemera akunda igihugu uvuga uti aba bantu jewe ngomba ndabaha amanota, wotanga amanota ngahe? Amanota wotanga ubu nyene ayo manota uyafatiye ko yari gutuma ubongera ikiringo uti basha mwebwe ndabongeye kabisa ndabakuriye inkofera subira mutware ako karako nshishijemwo reka twibandanirize. Todo shanje yagiye ifaranga ryagiye ritagaciro cyane. Ngira ngo tagaciro byarabaye nka hafi inshuro 220 kwijana. Mwiyumvire ivunjwa ry'amahera kuduga hafi inshuro 220 kwijana. Ivyo bintu mwumva ari normal? Mu majambo make umuntu yiyumviriye ukuntu Burundi canke abarundi babayeho, ikizunguzungu coca kimufata agacagwa hasi ukumbi, kuko ni Imana nyene ikibubeshejeho. Ibiharuro canke ivy'ubuhinga vyogorana gutahura. Nico si sawa. Ibijanye n'ibitoro byagomba bibura gusumba. Ico ni kindi cigwa. Ibijanye n'ivy'igitoro vyovyo ibireka tubinange nta nuwoba akibivugako, kuko winda woyibaza wayirayeko. Ibi aha ubu nipfunga kinywa kabisa. Ubugira gatanu andetema amadeni yari hafi 40 kwijana y'umwimbu mu gihugu, ubu ni hafi 60 kwijana, 50 n'ibindi hafi 60. Amashira hamwe ya leta nka za Sosumu zabona ateri n'izindi ateragira ibibazo gusumba na Burundi ryari shira hamwe tuzi ko rikomeye ra ibibazo rigezemwo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iki twari tubimenyereye. Uwo muntu arifuza ka musteri yahoranywa akaryoshe akaba umugani ukaza ugakura no hanze kuno kagiye muri Kongo bagashaza kukaragura muri Kongo kakagaruka. Aka kantu mwakumvise ga yemwe kubera ikena ry'amadovize Burundi inzoga ikoze baca bazirungika muri Kongo kugira ngo babone n'utudovize dukeya. Voilà, aho umurundi kugira ngo aronke ya musteri agashaza kuyirangura muri Kongo, voilà, kugira ngo ashobore kuyinywa. Ubu niko ibintu bimeze. Aho ari nka wewe woca utanga amanota angahe ibintu biriko biragenda uko? Bumukirisu ureke kuba fanatike ayagenda kunda umugambwe kabisa. Aha CNDD-FDD aho umugambi uri ku butegetsi no uha 10 kuri 10, oya no uha 8 kuri 10, oya bamukuri wotanga ngahe ari nka wewe nk'umunyagihugu yiyemera akunda igihugu cy'u Burundi, wotanga amanota ngahe? Mbega uri umunyagihugu akunda igihugu ibi vyoreka kukubabaza? Ibindi ku ibijanye no gusubiramwe amabarabara yarahari ariko arasaza ikibazo gusa, ahubwo nakamaramaza. Ivyo n'umushikiranganje wa mbere yarabivuze, nta gitangaza kirimwo. Nawe nyene arabona yuko ari kibazo kitoroshe. Amabarabara y'igihugu yahereye rimwe yose. Le réseau routier ni base y'ibintu vyose. Ni base y'ibintu vyose. Uno munsi rero nimbe dufise ikibazo muri réseau routier, no kubanza twese tukamenya mbe iyo réseau routier dufise yagiyeho ryari. Amabarabara yose dufise yagiriyeho igihe kimwe, nico gituma nkayo suno munsi ari mu bibazo. Havuzwa amabarabara ya Gitega, Rutana, eka uyitegereje yose za RN1 hose n'amabarabara yagiriyeho igihe kimwe. C'est normal ko acaherera rimwe.
nabwo dushimire abayakoze n'abayakurikiranye yeka batari bwamenye ko isima iribwa canke ibindi byose biribwa kuko aya mabarabara yararambye hariho nayakozwe mu nyuma uno munsi asigaye ari muri leta imeze nabi gusumba aya yakera. Abakera ntibari bazi kugisima ubuhoho voilà murumva yuko ico cigo bagitahuye ubu bidadiye bagakora nibarabara ntirimara na kabiri. Voilà icama barabara coco murumva yuko casubiye inyuma cane bivanye n'amabarabara wewe ucamwo wotanga amanota ngahe aho uca uranezerwa uriko uraca mu binogo. Voilà wotanga amanota ngahe investissement ibikorwa bija mu bintu byo kugwiza umwimbu niyo habaye revision budgetaire usanga bitera bigabanuka amahera ajamo. Abafasha Uburundi najya bafashisha Uburundi nayo mu bijanye n'amaproje atera gabanuka muri vya bisata bishobora gutuma umwimbu gwira. Uburimyi n'ubworozi uravye ibiciro by'ibiribwa bice bikwereka umwimbu uri mu gihugu. Umwavu umuntu ashobora gutangwa kuri umwavu mu kwicenda akawuronka ukarinda shika n'ubatarawuronka mugama hera yagiye muri subvention y'umwavu angana gutya. Iki naco muzi none abene gihugu birirwa bararira bavuga bate bagabo twaratanze amahera y'umwavu turavisa amaresi none tubure iyi sezo itujane raba namwe twaratanze amahera amasinde apfuye uko hari n'abaruha bagatera uko nyene bariteze umwavu bagahebura bagize ngo barawuzanye naho uwakomanze imifuko 6 bagaca bamucumita umufuko umwe canke naho bakavuga bati tubazaniye imifuko 3 ni mugabure. Ibi bintu wewe uvyumva gute? Turiko tubivuga ucumengo turabasi b'igihugu. Wewe ubu wotanga amanota ngahe uriko urabona ibi bintu biriko biraba? Iki kintu caratumye abene gihugu baca bahurumbira umugambwe CNDD-FDD ukuhunda amajwi. Aka karako nshishijemwo reka tubandanye. Ubutare turyamanya gahiye turabona ico buriko burinjiriza igihugu n'amahera buvamo umenye yaciye. Voilà umukuru w'igihugu rero ati ibintu by'ubutare turabihinduye vyose amakontra yose yari yarakozwe turayahinduye. Voilà igisata c'ubutare je ngoma nacifatire mu ntoke giteza imbere igihugu c'u Burundi kanatsinda dufise ubutare bwinshi ariko ayo mafaranga mwibaza ko ataboneka araboneka mugabo agaherera mu mifuko y'abantu ntinjire n'ugwa Kongo muri leta. Reka tubanza twumva inyana hejeje kurahira yavuze abahora bidoga ko ivy'abenegihugu vyabaye umugabane w'indongozi z'igihugu ntibahumure kuko ubu tuzokwisunga ikivuko iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rikabagarukako. muvyumve neza iterambere rikomoka ku benegihugu rikaguma hejuru rikaryongera rikagaruka iyo ryavuye maze amahasa akabyinirwa aho yavuye. Ko Burundi bucukura bukongera bugashora ubutare amafaranga avamwo aja hehe? Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Uburundi bwashoye inzahabu zingana n'itoni 1.1 ku mafaranga angana n'imiliyoni 132 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo mwaka nyene ubutare bwa coltan, cassiterite na wolframite bwari bwiteze kwinjiza mu kigega ca leta imiliyaridi zirenga 3 z'amafaranga y'amarundi. Muri ico kiringo nyene mu kigega ca leta hari hiteze kwinjira umuriyaridi 1.4 w'amafaranga y'amarundi ku butare bwa nickel n'umuriyaridi 1 ku bizuku tourbe mu Gifaransa. Ariko rero iyo noti ntibakange kuko nta n'ugwa Kongo gwinjiye umugani w'abari hano. Ivyo
vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Nestor Ntawontuye. Umushikiranganje Ntawontuye igenekerezo rya 24/0/2025 yavuze ko mu miliyaridi zirenga 40 z'amarundi zari zitezwe kuja mu kigega ca leta mu mwaka w'amafaranga w'2023 ushira 2024 zivuye mu butare no mu kugaruza amafaranga yanyurujwe, nta faranga na rimwe ryigeze riboneka. Ayo mafaranga yababa imiliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika. Kandi ibisi vya vuba kuko n'umwigisha muri kaminuza y'i Massachusetts muri Amerika, Leonce Ndikumana aravyerekana. Mu ihuriro ry'igihugu ku iterambere ry'Uburundi, uwo mwigisha yerekanye ko hagati y'umwaka w'2000 na 2019 Uburundi bwadeklaraye ko hasohotse ubutare bw'amafaranga angana n'imiliyoni 765 z'amadolari y'amanyamerika ku nzahabu zashowe. Ariko mu maraporo y'igihugu c'abarabu Emirats Arabes Unis, amafaranga y'ico kiringo angana n'umuriyari 1.4 z'amafaranga y'amanyamerika. Aha tubona igihengeri caburiwe irengero kingana n'imiliyoni 635 z'amadolari y'amanyamerika. Ivyo bitihwe ubumenyesha makuru arakoze. Ubu butare bworangura imigambi ingana gute mu gihugu c'u Burundi? Bwogura igitoro kingana gute mu gihugu c'u Burundi? Bwogura imiti ingana gute mu gihugu c'u Burundi? Hovuzwa abantu bangahe muri babandi vyanka yuko baja kwivuza kandi bari bafise uburenganzira bwo kuvuzwa na leta? Burya butare bw'ikabarore twofata amahera yavuyemo yose tukayegeranya. Uburundi bwose kuva kwa rugo. Twose kuva ko twabuze igitoro. Kuva ko twabuze umuti. Kuva ko twabuze ibarabara. Burya butare bw'ikabarore bari kubaka ibarabara ry'Ubujumbura gushika ikabarore. Mugabo yagiye hayi mahera. Mwavyumvise? Voilà. Ayo mahera yagiye. Abayatwaye yarabavuze? Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashitse he? Amustere bagiye. Amustere uri ngahe kana kuzi ndakubona. Abo nabo yavuze neza. Ariko hari abandi atiri waravugira ngaha. Abo nabo n'abategetsi. Amafaranga nkaya y'igihugu, amafaranga ngana nk'uku n'ukuri kw'Imana, amamiliyaridi n'amamiliyaridi yoshobora kugenda abategetsi batabifisemo uruhara? Nivyo okunda. Reka mwumve. Nari ndiko ndagwanya fraude, nabo nsanga ahubwo abakadre bose bumva ko fraude ari sawa. Ndabwira ujeje iperereza hariya mu Kayogoro hari hantu haza guca fraude y'imivinyu saa 4 y'ijoro, aho yobafashe ahubwo acabari waborohereza, acabari wayipakira imivinyu arayijana. Iyindi fraude hari muri Tanganyika ikagumiza irengana, bakambwira ngo ntaco twatoye. Ndihenda ndashavura nca ndungika ntibasereka ndabereka umuntu ahabereka aho binjirira, kumbe baratomboye baramumenye uhora mbwira. Guhera kubashikiranganje kubadeje bose indongozi zose zegwa n'ubuzima bw'abene gihugu twabigiraniye ko ingorana. Voilà, sabe perereza, sabashikiranganje, sabadeje bose ni hamwe nukunyonora gusa. Ivyo none bigira ingaruka mbi izahe ku magara y'abanyagihugu. Abanyagihugu bararondera uko bivuza bagahebura. Abanyagihugu barabaye bantaho nikora. Voilà, barondeye ubwo bufasha ntabwo bashobora kuronka. Ibisi umugani na gatoya. Numva nanje ndi mukene nta kintu mfise byarayangaye. Igihugu kimbwiye ko atana kimwe kimfasha, bwo bushikiranganje bwari bunjeje kwivuna basi nta na kimwe barandahiye. Nagiye mu bushikiranganje bushikirana no gufatana mu nda, naho nyine bambwiye ko bidakunda ngo bavudiriza abantu mu gihugu gusa, hanze y'igihugu ntibikunda nibeko. Nivyo rero ndimo ngira kwihebura, ndihebuye n'ubu nivyo ndimo. Umwene gihugu murumvise ivyo arimwo? Mwibaza ko ari umwe? Nabene gihugu benshi cyane barondera ubufasha bwo kwivuza bakabuhebura. Amahera yari kubavura yagiye he? Mwumvise iyo yagiye. Aherera he? Aherera mu mifuko y'abategetsi. Bakora iki? Biyubakira amagorofa.
abononye bose ndababona mugabo bamaze kugira ikintu citwa igishirahamwe c'abagizi ba nabi b'indongozi kijejwe kurwana n'umukuru w'igihugu urumva mu rwego nshingwa bikorwa babonye ikintu kigira neza bene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara erega ntaye ndabashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere. Nari nababwiye nti ndaza kubereka ibihushana umukuru w'igihugu wenyene yivugira. Mama ngo tugiye gushika mu mbona kazoza vara ngo hagiye kubaho igitangaza wenyene agaca asubira akavuga ati ntibikunda ko twoshobora guteza imbere igihugu c'u Burundi ibintu bimeze uku abasuma baratsimbataye. Bo reka ibi mbenda bigeza ngaha tubandanirize aho twari tugeze ariko ngo abantu bazomenya ukuri nako kubahe ukwidegemvya mu gisata c'amagara y'abantu ni ngombwa ko abenegihugu bose boroherezwa mu kuronka aho bavurirwa abaganga n'imiti. Tugiye kuvyitaho kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu, komine yose ironke ibitaro. Barukerarugendo, tourisme, ingenzi zigendera Uburundi n'ubu turi inyuma. Mu vyerekeye ingenzi reka mwumvirize umukuru w'igihugu igihe yariko ararahira. Twifuza ko Burundi iba igihugu abantu bo kw'isi yose boza kuriberamwo kuko ari iwacu nta kimana itaduhaye gihimbara umwana w'umuntu. Ikawa no gushoka hanze biragorana nanke yabaye no gushoka hanze biragorana. Ikawa ugasanga igo cyo gupoma ikawa kuzana umwavu wayo n'ibiki wapi ibintu byabakera kugira umwimbi w'ikawa wiyongera ibijanye na todo croissance uvuze ati vision verde karane kugira ijya ntumbero tuyishikiye umwimbi wo kuyongera 15 kwijana 15% abahinga muga turacari kuri gatatu gashobora kungana gashobora kuba n'ingene abantu biyongera mu gihugu bishobora gutuma n'uwo mwimbi udashobora kuboneka by'abakenere todo profete ho urumva ibice bimaze kwiyongera n'ibiki ico gihe hari munsi ya 70% gato uri hafi 75% abarundi ibiciro biduze bica vyumvikana yuko abantu benshi usanga bakenye nta bushobozi bwo kugura ibintu baba gifise. Voilà, mumenye neza yuko umushahara taburi kuru urongerekana. Wahora uja gusumisha ibihumbi 100 usanga usumishije ibihumbi 200. Wa mushahara wawe ugumye kwa kundi none ayo mahera wocu yakura hehe? Uca usanga rero abantu bari bishoboye baciye bagwa mu mugwi w'abakene. Voilà, baba fonctionnaire bari bashobora kuriha inzu. Voilà, inzu y'ibihumbi 200 bakayikota. Voilà, ubu usanga ata bushobozi bafise. Iyo nzu usanga iri mu bihumbi 400, umufonctionnaire afata ibihumbi 300. Bavuze rero bati iduzwa ry'ibiciro canke iduka ry'ibiciro rituma abantu baja mu bukene ntangere. Uca wumva yuko bavuze bati abarundi ubu bakenye ku bice 75 kwijana. Dufate yuko ivyo bice 25 bisigaye kwijana ari vya babandi bakura amahera hamwe tutazi mu buryo butumvikana bamwe umukuru w'igihugu yavuga. Hose nta mashantiye mubona inyubako amaferabeta avahe amakaravahe izo nzugi amabata avahe ayo madevize yabiguza avahe kwatayo tuzi ugiye nk'ayo byo kugwanya ibiturire by'intwari bereye bimwe bya déclaration de bien byarabaye umugani conflit d'intérêt muri administration iguma no kuvuga vya binda ba administratif ari badandaza bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ibyo. Murumva ibitoro nibo babidandaza, amaferabeto nibo babidandaza, isima nibo bayidandaza, ibintu vyose nibo babidandaza. Nukuvuga ngo ubu nta bakora muri leta, ubu nta bakomeresa, vyose
nakajagari. Nukuvuga ngo murumva yuko ibintu byose baca bavyiherereza ko isukari nibo bayidandaza. Ibintu vyaravanganye byose. Declaration des biens. Nukuvuga ngo kuvuga amatungo bafise. Kugira ngo sentare irabe iti okay mbega naka amatungo yakuye he ibintu bimeze gute aheje ikiringo ciwe tuzosubira turabe yuko ari yafise ivyo murazi yuko babihakanye barase kuvyerekana kandi ibwirizwa shingiro rivuga riti mu minsi 15 abategetsi bose gushika kuri mustanteri bategerezwa kwerekana ubutunzi bwabo. Umukuru w'igihugu wenyene yari yavyemeye mugabo mu nyuma nyamba bamuremeye aca arasubira arivuguruza aravuga ati twasanze umuntu afise ibintu vyinshi byo dutwara amayinga n'amayinga ntivyoharurika nico gituma twaciye tubireka. Voilà, iyo niyo nyishu yatanze. Ibwirizwa shingiro riba riraho nyanzwe nivyo vyibi rero yariko aravuga. Nta muntu numwe yarigera yerekana ubutunzi bwiwe. Kubera iki? Bamwo igipfungu kudahana giye muri sociale nk'ibintu by'amarotrete bakozi ba leta turabona ingene byabaye ingorane umugani birabo bamwe bagenda gihuti babemerera ibi ikibazo ibi bintu ridanje. Reka baze ndabibutse akantu kamwe. Umukuru w'igihugu arasimvye ati ubu abarotrete bose bagiye kuvuzwa ku buntu. Ati kandi gira amahoro umurotrete wese umuntu agiye muri rotrete wese azoca aronswa amahera angana canke yababa ayo yahora ahembwa. Iri jambo abarotrete mana yanje baryakiranye ugwezi kanatsinda vyari vyumvikana. Ariko ubu imyaka 5 iraheze barabona vya bintu uwo kubesha. Reka mubanze muvyumvirize. Amenyeshe abakukuruke ko bagiye kuvuzwa ku buntu bate ko baronke n'agashara kangana n'imiburiburi nk'ako bahora baronka bakiri ku kazi. Ya ubu abakukuruke baratubwira bati yemwe twibukiriza umukuru w'igihugu bimwe yatwemerera tukabatabariza tukavuga duti yamara mukuru w'igihugu warabemereye ibi nibi none ka barakwibukije basha gushika n'ubu amaso yaheze mu kirere. Ubu none nk'aba bakukuruke ngo babita bakukuruke wabakukuruke none nk'aba bakukuruke ubu boha angahe umukuru w'igihugu? Boha angahe intwaro y'umukuru w'igihugu mu myaka 5 amaze ariko ararongora? Aho bivanye n'ivyo yabemereye atarabaha. Ibi bintu bagabo twaravuze duti ibintu biteye amakenga reka tubirindire turabe. Cyari bigoye ngo agashahara ngo kangana n'imiburiburi nako bahora baronka ngo bagiye kuvuzwa ku buntu naho bazoba bagwaye iki bazovugwa ku buntu. Ivyo bintu vyari biteye amakenga. Voilà, aka karimi k'abanyapolitike muze muragatahura. agashomeri mu rwaruka urabona urwaruka ubunyi ruva mu gihugu rwiruka ruja hanze kuri les opportunités d'affaires amagara y'abantu uraje ibyo by'abaganga ingene bagenda hanze bagenda gutebabura imiti kuzimba kw'imiti amaserivisi yo kwa muganga. Ibi vyose nza nawe babwiye abagwayi murazi yuko ari kibazo. Ubu hari abantu benshi bene data bavundiye mu nzu babuze ko baja kwivuza. Voilà, nibantaho nikora nabakene ugasanga babwiye ngo kwivuza n'amahera ya
bakayabura bagaca bataha. Abo ubuzima bwabo buba buri mwirinde. Mugabo b'abatipe bo muri leta bariko biruka bapanga imitwe y'ingene badandaza, bapanga imitwe y'ingene baduza vya bigorofa vyabo, mugani w'umukuru w'igihugu. Ivyo bigorofa rero none biriko birafasha iki abene gihugu? Nivyo biriko birubakwa n'ukuri kw'Imana, ariko biriko birafasha iki abene gihugu? Hajya haruguru mbona ntihabaho, zirya nzu mbona ry'amagorofa mbona hajya haruguru ntiyabaho mu 2005, ikaritiye ya Carama ntiyabaho mu 2005. Uno munsi ugiye ukaduga hajya haruguru kwa Busigo ugatereza amaso mwitenga ntihabaho mu 2005. Nyabugete ntiyabaho mu 2005. Gasekebuye ntiyabaho mu 2005. Mbega hari amagorofa ngahe? Muravyumva? Naho hoba hariho abantu bashobora kwiyubakira inzu mu butame bwabo, bakagura ibibanza bakavyubaka biciye mu nzira nziza, ariko murumva yuko abenshi mu bategetsi bacu bubaka ivyo bigorofa biciye mu nzira mbi, biciye mu kunyaga amahera yofashije abene gihugu. Abene gihugu bagasigara barayagura, bakabura imiti, bagasemagura ijuru, bakarira atawe bariko bararirira. Nta kigongo bafise, bobo barajwe ishinga n'ayo magorofa yabo. Kandi n'ukuri barafise atari make, aho umuntu ushobora gusanga afise amagorofa ngira ngo nk'atanu. Aho mbere mvuze make, mwarumvise yuko hari ufise imodokari zirenga 100, amagorofa menshi cane adashobora guharura. Ariko uwo n'umwe, twamenye umwe gusa, n'abandi niko bimeze. Mugabo umwene gihugu aratose, basanga afise ingwara bita hernie discale, bambwira ko bisaba kugirisha shiririji y'umugongo, baca baduca miliyoni 7 iyo shiririji gusa. Namaze mu bitaro iminsi 5, hama dogiteri turamubwira ati amahera mugabo ntayo dufise, ati nta kundi rata amahera hari, ati ntivyokunda genda muyarondere. Rero niko ndatabaza ko mumfasha tukuri kunshikiriza ijwi kure. Murumva umunyagihugu ingene amerewe, yarabuze udufaranga two kwivuza, mugabo abandi bariko biyubakira amagorofa. Nguko uko mu Burundi vyifashe kino gihe. Aya manota gabene data twobaha ari nka wewe uri umurundi yubaha Uburundi, akunda Uburundi, aba bantu wobaha amanota angahe kwijana hamutigirishije n'ukuri kw'Imana? Ivy'indero ni education ufatira kuri formation scientifique isubira inyuma. Ikindi kiriko kirabaza rero jewe ndiko ndabako kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique gusa. Kije rero gusongera isibe ikintu tugiye Bikira Mariya. Yaruje aravuga ati Bikira Mariya mawe, mana yanje, mana yanje. Yaruje arabura amajambo avuga ati Bikira Mariya mawe, dusabire twebwe abononye kuko haratose harabavye. Murumva namwebwe ko biba vyarenze urugero. Ubu ururirimbo ruriho n'ibiswi vy'inkona, abana birirwa bararirimba twebwe ibiswi vy'inkona, mu mutwe ugasanga zero. Abo rero nibo Burundi bw'uno munsi. Tureke kuvuga ngo Burundi bw'ejo, kuko ugwaruka ni Burundi bw'uno munsi. Tugira sendada futata ramba, sendada futata komera, ibisuti imana vy'urumugara, ibisuti imana muraho,
aba ni bato cyane, hariho bakuru babo. Aba ejo nibo bazoba bariko baravura abarundi, ejo nibo bazoba bari mu mabanke, ejo nibo bazoba bari mu buzima bw'igihugu. Mwiyumvire abantu batanguye gushirwamwo ibi vyiyumviro bangana uku, mwiyumvire kazoza kabo. Aba ni biswi vy'inkona. Inkona murumva ingene ziriko ziratabagura igihugu, murumva ingene ziriko ziragabanganya igihugu, murumva ingene ziriko zirubaka ibigorofa bigereza hariya. Nukuvuga ngo murumva ukuntu inkona ari abahizi, murumva ubwo buhizi bariko baragira. Mu Kirundi naho ntibihenze, bavuga ngo wibuhetse ukigisha uri mu bitugu. Voilà. Ubu abo ba CNDD-FDD bariko bariba ubutunzi baregeranije, ubu bariko baraforoma aba bana. Voilà, aba bana bace bakura bameze nka base, bakure bafatira karorero kabi kuri bakuru babo. Voilà, usange igihugu catembagaye. Ibisi vy'inkona, Igihugu n'igitonga kiragwanirwa. ibisi vy'inkona, Wanga gusesera amaraso igihugu, imbwa zikayanywera ubusa. muri bande, Turabuzukuru ba Samuramba, turabuzukuruza ba sogokuruza Petero Nkurunziza, turabana b'umugambwe CNDD-FDD. Cyaratuvunya, ntabwoba. hariho formation scientifique iyo usanga nivo y'abana higeze twese turayibona, hajemo instrumentalisation politique nayo. Ibi byuka abana batamwiza muri politike, mu migambwe muki, nukuri basha bye. Ati bayi valere morale zizova he? Ka kanovera kugukunda igihugu kazova he? Bariko barabashiramwo ibinyene ubuhizi babereka ari vya bindi kubereka imodokari zivuye muri bwa busuma, kubereka inzu zivuye muri bwa busuma. Ivyo nivyo babona, babereka yuko cabavunye nabo bategerezwa kwikura icuya. Voilà, duce twamira muri ivyo. Igihugu c'Uburundi pi naho mwakibonye isambuke gisambutse. Voilà, ntiyagira ikintu na kimwe abarundi bose bagihunge, bashitsi iyo bashikeyo bahungura amatwi. Voilà, nico yagombye kuvuga, nta kindi. None wibuhetse ukigisha uri mu mugongo. Voilà. Kundiro y'ugwaruka na moralité yo gukora no kugira les valeurs basha aho vraiment. Ubu nukuvuga ngo izi valere morale nizahe? Ni wa mutima wo gukunda igihugu, ni wa mutima w'impuhwe, ni wa mutima ugusonera ibintu rusange, itunga rusange. None bakuze babona kugira ngo umuntu atunge ari uko atunga yivye. Voilà, agira ati papa agendera mu modokari nziza, yayirose gute? Yarabonye ingene yayirose. Papa aba mu nzu nziza, nanje ntegerezwa kuba mu nzu nziza, acishe mu nzira se yaciyemwo. Voilà, mukuru we yaciyemwo. Ka karanga mutima, za valere morale, ya conscience, vyose hasi. Igihugu kitagira conscience kiba gipfuye. Martin Luther King ni wavuga ngo une nation qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Voilà, igihugu imisi yose kiguma gisohora abantu batagira ka karanga mutima, batagira za valere zo gukunda igihugu, abantu bafise batagira ubwenge kwa. Kuko uriko urasambura igihugu wiba utagira moralite, ntitwovuga yuko ubu ufise ubwenge. Oya, ubu uriko urasambura igihugu, kandi gusambura igihugu no kutagira ubwenge. None mwumva bica biganisha igihugu hehe? Voilà, nico gituma avuga ati
une nation qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Ni ukuvuga ngo la mort spirituelle y'igihugu ni iki? Nuko usanga gifise abantu batagira impuhwe, abantu badakunda igihugu, abantu bajomamfu, abantu bacaratuvunye, caratumenaguye, ni ukuvuga ngo natwe ni ugucisha ku buhombo. Voilà, abo ni busanga buzuye mu gihugu. Bamwe uvuze ukuri baca bamena umutwe, bamwe uvuze ubutungane baca bakoresha inguvu, brutalite. Ico nico kiba gisigaye. Kuvuga ngo ili nation qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Voilà, uko niko igihugu gipfa. Oya, bo ntigipfa nyene ngo ubone ko capfuye uko umugabo akarangamutima kiba kitakigira namba. Ni hamwe bavuga ngo ujya muntu yapfiriye ku musozi, ujya muntu nta mutima agira. Voilà, sa propre mort spirituelle. Nico gituma umuhinga ariko aravuga ati Uburundi niyo mwabubonye uratemvye. Uwo wawango nkahagira sfere ku bya service militaire obligatoire. Umva aka kantu murakabona ati no ni ibintu bitumvikana. Voilà, ibi bintu birababaje bene data. Uri umuntu akunda igihugu n'ukuri kw'Imana akabonge katokwica, nukuvuga ngo ikizunguzungu woza wumva kigukubise hasi ngo pwa. Aho vraiment jewe turiko dutaka aho barahagabira kuko ugwaruka arashobora gusubira inyuma. Mu by'ubutunzi politike tuyivuga nyene influence by'ubutunzi. Nitwinjira ngo politike tuvuga ni gute politike iri kirononera iby'ubutunzi comme facteur, niko twe tuyaboda. Inyishu twe tubona ni ifatira ku bintu ndare bitandatu. Reka ndabibutsa akantu nama navuze umuhinga ariko aravuga. Hariho umuhinga mu by'ubutunzi, umuhinga w'umufaransa yitwa Ergozi. Voilà, niwe yavuze ngo un problème politique est un problème économique sans solution. Ibi ndabivuze ataravuga nizi nyishu abona yuko zikwiye canke zikenewe. Igihugu gifise ibibazo vya politike, naho wozana umuhinga ameze gute, naho wozana ba Franklin Roosevelt canke sinzi abo wozana bose babahinga bakomakomeye mu by'ubutunzi, nta numwe yoshobora gutora inyishu mu bibazo by'ubutunzi mu gihe igihugu gifise ibibazo vya politike. Nibaza yuko aka kantu kumvikana. Mu Burundi tukaba tugifise ibibazo vya politike tutarabitorera inyishu. Inyishu zose zotangwa zoba ubusa. Reka twumvirize umuhinga ivyo atuganirira. Bwa mbere ni conscience ya leta n'umugambi uri ku butegetsi. Conscience ni banyumve aho bari, bamenye ko kuri nsa ku bintu byifashe. Urukiza rw'Uburundi, urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo. Aho uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu, urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu, kandi ko Imana izoyibabaza anjuru. Aho rero kuri w'igihugu anyumve, umutwara umugambwe anyumve, urukiza urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo. Ni uko avuze ati jewe ndakaravye ibisigaye Imana nizobibabaza. Ubu baheruka kuvuga bati twarose 100%, ibintu byose biri mu minwe yabo. Inama nshinga amateka nibo bagiye kwirongora, inama nkenguza amateka nibo bagiye kwirongora, leta nibo bagiye kuyibamwo, ibintu vyose biri mu minwe yabo. Igihugu c'u Burundi mwebwe nyene murabona aho kigeze kumanga, hasigaye
gatoya gusa kugira ngo bukorokere mu nyenga. Ubu je nibaza yuko none bamwe bahora bavuga ngo ibintu bimeze neza, nivyo umukuru w'igihugu yariko aravuga ngo ibintu bimeze neza, vyifashe neza, hagomba habe ibitangaza. Ivyo bitangaza vyoshoboka gute? Ivyo bitangaza vy'ama tramway, bitangaza vy'ama mana yanje vyokunda gute uravye aho igihugu kigeze, uravye politiki iriho? ingene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza. 2 nuko kwaccept ko ibintu biriko bitameze neza. Ivyo no kuri jewe umuntu w'umutegetsi maze kubona avyemanga akavuga ati bagabo ni kuri kw'Imana twemange yuko habavye ingorane turazifise. Jesigaye ninyegeza no kwinyegeza, sinkigomba no guca aho abantu bari, na korutege mfise sinkigomba kwicana aho abantu bari kuko ndamaramara kwemera yuko hari ingorane. Ubu wenyene niwe maze kubona aba honete agatweruka akavuga ati nukuri hariho ingorane kandi turakeneye yuko haboneka umuntu atwereka ingene twozivamo. Aha naravuze nti bagabo uyu mutegetsi jewe ndabona yuko ari honete, ndabona yuko umengo ariko aravugisha ukuri, mugabo abandi bakwereka yuko ibintu bimeze neza. Voilà, tugiye kwinjira mu bitangaza, ibitangaro. Kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribakira bamakikorera amasakame. Kuri uvuga ngo indongozi iri imbere y'abandi, mwiyumvire kuguma uvuga ngo indongozi iri imbere y'abandi, ukaguma uvuga yuko abantu babayeho neza kandi uzi neza yuko abantu bamerewe nabi, abantu batose. Aha je rero ndavuga nti bagabo uyu mugabo kumbure arakoresheje imvugo itandukanye n'iy'abandi. wabaje ikibazo ati mbere namaze guca kuri marché centrale basha nama nahaciye mbere n'inyegeje atanu umenya ko ari jewe. Ahaca yinyegeje bisigura yuko asigaye amaramara. Aho igihugu kigeze birateye isoni. No kumenyesha ko ntano sinshobora no kuhaca ndi muri ya korotezi ya za modoka ubona ngiramo. Eka mugabo hajya nama nahaciye ndi kumwe n'umugenza ntwaye kugira ndabe ibiri kuri marché centrale. Voilà, kuniko kuri yarariye umutima amenya aravuga ukuri kw'ibintu bimeze. Aravuga ati ebaga turafise ibibazo bikomeye none ahubwo tubazanye ushoboye iki dukora iki, turakeneye umuntu yotwereka ingene tuva muri ririnde muri ibi bibazo. Uko sukuri bagabo nabwo twese tubazanye turiko turakora iki kugira tuve muri bibazo. Aremeza yuko ibibazo biriho kandi bikomeye. Uyu aratandukanye n'abandi, nico gituma navuze nti kumenga uyu muntu ari seriye. Kwinyisha umushikiranganje wa mbere se yo dukura muri bibazo. We aremanga yuko atanyishu y'ivyo bibazo afise. Basokuru bavuze bati ahari inama haba n'Imana. Aya majambo yakwirikije je narayakunze muri gwa rukwirikirane nababwira kukuntu twotanga inyishu canke twekwerekana inyishu zotuma tuva muri ibi bibazo. Iri jambo nzorigarukako. Basogokuru barayamaze bati ibigiye inama bigira Imana, bati imitwe ikora ikoranye. Ivyo bisigura iki? Bisigura yuko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakavugana ku bibazo bafise. Nzanye inyishu yiwanze usanga atari. Nibaza ko twese dukwiye kubona ibibazo turimwo, hamu ushobora kugira intererano wese atanga akayitanga kugira tuve muri bibazo turimwo. Voilà, uyu mugabo naramubonyemo ikindi kintu.
naramukunze kuko aravugisha ukuri. Ibintu aho bigeze si bya bindi byo kubwira abantu ngo urumva ibintu kunuku ibintu ni vyiza, ibintu tugiye gukora ibi nibi bitangaza, kandi abantu bageseye, abantu bamerewe nabi. Voilà, yaravugishije ukuri. Kandi ibi baca umugani mu Kirundi ngo ibuye riserutse ntiriba rikicishe isuka, kandi ngo uja gukira ingwara arayirata. Iri jambo nzorigarukako. Iri ni jambo nakunze cyane, kandi uyu mugabo vraiment naho hoba havugwa vyinshi, mugabo iri jambo ryo naravuze nti iri jambo ni ry'ukuri. Mu mpinyuze namwe zohava dusanga mu bashinga ntahe CNDD-FDD ifise uyu mugabo ashobora kuba arimwo. imvugo bintu ni sawa, turi mu ntuze kuyeyembereza ko abantu ariko baramerwa nabi bagira iki. Ijya mvugo ya politike irakwiye d'abord namo no guhagarara ubwo vyangombwa baramaze kubironka. Ubu ntuza kubabwira ngo ubaka amashure barayubatse, ntubabwira ngo ubaka ibitaro baravyubatse, ntubabwira ngo ubaka amabarabara barayubatse. Umviriza wampaye inka ibintu bicanganira ati amabarabara amabarabara barayubatse, amashure barayubatse, ibitaro baravyubatse. Reka mwumvirize ingene umushikiranganje wa mbere avuga. Amabarabara yose dufise yagiriyeho igihe kimwe, nico gituma nka yose uno munsi ari mu bibazo. Havuzwa amabarabara ya Gitega, Rutana, eka uyitegereje yose za RN1 hose n'amabarabara yagiriyeho igihe kimwe. C'est normal ko acaherera rimwe. Nabwo dushimire abayakoze n'abayakurikiranye, yeka batari bwamenye ko isimiribwa canke ibindi byose biribwa, kuko aya mabarabara yararambye. Hariho na yakozwe mu nyuma uno munsi asigaye ari muri leta imeze nabi gusumba aya yakera. Okay, nariko ndabereka ibihushane, umwe avuga ibi uwundi akavuga ibi, ariko haba harimwo umwe ariko aravuga ukuri. Uwo nawe muca mumwibwira. ibintu ko biri, ibintu ntivyifashe neza, mpeje kubidekriva mu by'ubutunzi niki. Aho rero bavyumve uko utamaze utemeye kugwaye none uzokira gute. Ibi nivyo reko ndavuga. Uwo mushikiranganje wa mbere aremanga yuko dufise ibibazo, kandi ibibazo bikomeye, kandi ko dukeneye ivyiyumviro. Umuntu afise ivyiyumviro canke abantu bafise ivyiyumviro bakerekana ukuntu igihugu cova mwirinde. Voilà, il est sincère, il est honnête. Umuntu atemera yuko mu Burundi hariho ingorane zikomeye, uwo ni umwasi w'igihugu. Uwo twovuga yuko ari indyarya. Umwe akubwira ko ibintu vyera kandi vyirabura, umwe akubwira ko agukunda kandi akwanga. Vya bindi amajwi turafise ubu turikwije turagize gute, iyo nzira izoshika. Kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi ande oro di systeme, bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene ntibikunda. Shaka vyokunda gute? Uwo muntu afise insiguro z'ukuntu vyokunda gute? Bose bari ngaho cwe, itegeko riraje cwe, voilà rirarenganye cwe, abantu baranyurujwe cwe, ubutunzi buribwe, ibintu biraparanganye nabo ngo cwe. Abo bantu mwumva bozana impinduka gute? Ivyo kunda. Kandi ugize ngo aravuga baca bamukura mu mugambwe canke baca bamuraba igitsure, nivyo kunda. Ubu rero vyose bigomba biparangane vyose. Reka ntanga akarorero gatoya. Mumbwire ikibazo nk'iki CNDD-FDD yopfa yarakibajije. Murazi yuko honorable Gwasa yarusha akavuga ati bagabo twebwe nitwe tuvuga twenyene, muduha uwo mwanya w'abandi, mwe muduha twebwe tuvuga, hanyuma abandi nabo mubareke, kuko bigira ngaho bakarindira perdieme canke bakarindira ko agahera kaboneka setu nta bindi. Reka rero ndabereke iki kibazo ninde mu CNDD-FDD
yokibaza. Kwa mushikiranganje ntihenze mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi ashobora kuba hari ubushobozi n'ubushobotazwi. Muti kubera iki? Turumva abantu benshi bafatwa. Imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe, mugabe karondera abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura. None ubwo bushobotazwi burihe mbega bucungirwa n'abandi. Murakoze. Ariko ico gihe ava kimugora kuyishura ico muherejeko. Umushikiranganje yocishura gute? Fwara hari abantu banyuruzwa bakabugwa irengero mu gihugu c'amategeko. Abantu bakazorondera mu busho bagahebura. Yocishura gute? Inyishu yoyikurahe? Ubusho butazwi no kuvuga nawe sindamwishuriye ariko numva umengo nawe biraza kumugora. Ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko. Yego niba gusubize mikro. Mumusubize mikro no habre Simon. Nakoze nyakubahwa murongo y'ikwa vy'umunsi. Navuze ubwo bushobotazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye. Zaba iz'umutekano, zaba iz'ubutungane. None abantu bofatwa gute? Kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasoro runaka ku muki gihugu. Mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura. None mu butungane hari n'abitura ubutungane kugira ngo bafashe. None mu butungane ayo ubwo bushobo bababuzi nico nagombye kubaza bababuzi canke ntibabuzi niba batabuzi naho bovuga iki bobwira iki abarundi bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura. Murakoze. Iki kibazo rero nta n'inyishu mwo kwitega yuko yoba yarabonetse. Ikintu nagombye kuvuga ni icayi. Ninde mu CNDD-FDD yoshobora kubaza ikibazo nk'iki? Habaho byumvikana yuko ubu aba-CNDD-FDD bagiye mu nama nshingamateka bose fwara bazoguma bicari yuko nyene bavuge utuntu nyene ingene umugambi uri kuragenda mugabo ibibazo bihanza bene gihugu ibibazo vy'inyuruzwa ibibazo vy'abantu batuntuye kubera abavyeyi babo bagiye mazima yongo naraberetse focus yaragiye mazima yongo bararondera mu busho bwose barahebura kandi yanyurujwe canke yatwawe n'abantu bambaye impuzu z'abajejwe umutekano. Voilà. None iki kibazo cobazwa nande mu ba-CNDD-FDD? Nta numwe. Akana karorero kaboneka dutanze. Voilà. Uwo mpinyuza na mpinyuze. Abo bantu none baca bajahe? Baricwa. Voilà. Bicwa n'abandi. Ntimubambaze. Kane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambamyi. Ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoyi kimeze uko. Tureke kurota. Ibibazo by'amadovize nyene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko ntiturote ngo vision oya reka tureke kurota. Ibyo ukunda. Ngubu turiko tugana igihugu cifashe mu bihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060 barazi bukavuga gasha aha abantu bagasha bajanago karimi ni ka karimi basosereza abantu kugira ngo babahumike abantu bagume mu ruhumyi voilà babasinziritse ivyo bariko baravuga ntibishoboka nabo nyene barazi yuko bidashoboka kanatsinda ivyo bamaze kutubwira ama vision 2025 murazi yuko ama vision yabaye menshi ariko nta capvuyemo yokunda hariho rero urgence ibibazo bita urgent izo pilier rero nizi ikurikira ice bigira pilier inkingi ya mbere reforme macroeconomique no kuvuga amahinduka mu by'ingene ubutunzi bwifashe ibi by'amadovize ngene bikora amakora atozwa gute politique monétaire yo muri BRB imeze gute ibyo kenshi ni ibintu bivugirwa mu bahinga mugabo umuntu acabyumva kumva yuko amadiwarite des kingana gutya iby'amakora bikimeze uku sinzi no bisigura iyi politique y'amafaranga ituma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro ikimeze uku ndabe hakarorero muri politique macroeconomique nuko ukuntu par exemple wagura ama dépenses ukadepense kuvyumva
ugacubona yuko umengo umukura amahera muri berbe ngo finance development atacafatiye ku gafata ko ari nka moyen yo finance igihugu ura masse monétaire explose batubira bijya masse monétaire M1 explose bayita agrega M1 ki explose kandi ugiye ukara mu mashifre uko masse monétaire yongera biri ampare na inflation mu Burundi kuko abantu bari kugwiza umwimbu bavuga bati oya okay nimba yabuze duhe muri berbe duhe ubutundi nushira gufatira ku mafaranga atacafatiye ko avuye yakozwe yinjiye mu gihugu canke byo gutoza amakuru ugasanga abagwiza turunga amakori nagasakisa kintu biriko biragaragazwa ugasanga ahubwo hagutuma bakora bisubiye inyuma ikindi ni environnement des affaires liberté économique abantu bakore ibintu byo kabanye politique baca bivanga mu gukora environnement des affaires bwira secteur privé kore mugabo usanga ari bo baje imbere nitwe turabadandaza turibi amategeko ntakurikizwe kukingirwa n'ubutungane liberté économique haraje ngo n'umugambwe kugira uronke isoko kugira ugira iki ibintu nyene by'akajagari kabisa uronka amadovize akaronka bakayabandi bakayabura umuntu ameze uku yacishije muri diplomasi muri langage diplomatique nyene imvugo yiyoroheje mugabo ibi bintu urumva yuko biteye ubwoba birateye isoni aha rero ni hamwe nza navuze un problème politique et un problème économique sans solution ahari ingorane za politique naho worarako ayo ma agerega ME besha yakivuze gute ayo ma macroeconomy ayo ma ama agerega niyo kunda naho vyogenda gute ibibazo vya politike bitavuyeho ko bari gupfufahaza naho nyene ntivyorama voilà un problème politique est un problème économique sans solution naho wopfa gute naho wokwiturira ntiwotora inyishu z'ibibazo vy'ubutunzi utabanje gukuraho ibibazo vya politike concurrence de royale bage bakaronka za exoneration abandi ntibazironke bamwe bakaronka impusha zo gukora abandi bakazibura nturi muri ibi kotizaya kotizibu dakotijibi ntituri kumwe wamugwiza tungawe genda abagwiza tunga bo hanze bashikira bagasanga nyene ibintu byifashe muri macroeconomy iyo umuntu yitavye Imana canke yapfuye abo hasanze hariya ku kiriyo canke ugiye aho babuze umuntu ugira uti nayo nyene menye abarundi rero mwumve yuko araya nyene voilà nayo nyene mwihangane nayo nyene icakana yindi nkingi ni coopération internationale naho nyene babimenye kutaja muri coopération internationale ngudafasha izimobilize zinjire ari multilateral izama banki mondiale amabada basaba ama reforme kugira igihugu kironke shakura ibindi bihugu byo muri akarira amahera biro nka banki mondiale y'abihugu amahera ashira muri RDC none dese nika kuri mu ngwano mukara amahera barungika muri RDC amahera banki mondiale ishira muri Tanzania amahera banki mondiale ishira mu Buganda mu Rwanda ugasura ayaza mu Burundi Umurundi ukuni igihugu cawe ukora n'amosozi voilà akivuze neza cyane abarundi bakunda igihugu ndazi yuko iki cigwa kiza gutuma bakorora amosozi uri umuntu akunda igihugu ipso facto wokorora amosozi abandi nabo bitwengera abo basi b'igihugu muzohera iyo basha ico muzi murazi gucafuza ishusho y'igihugu gusa umurundi w'umutima ibi bintu vyotuma akorora amosozi kuko igihugu carafutanye igihugu kiratujanye tubona pourquoi abandi bari kwaronje muri coopération amahera arindiri wabo natwe mugashaza kudutekera ngo ikingo turi kwije turagize gute turamaze kuzirikana ko Burundi butaremewe gufashwa ariko twaremewe gufashanya imboneza yacu tugiye imbere twarakoze
irashimwa abaduteye akagere n'abaduhariye ivomo barakamarirwa umwimbu urongerekana bidasanzwe mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Twaritwararitse muri iyi myaka iheze turihata kugira ngo twerekane ko Uburundi butariho kugira ngo bugore amakungu. Twaricaye turisuzuma turabona ibitugoye ari navyo vyatuzingamitse ntitwitaho iterambere hanyuma turabitorera umuti. Nagomba rero menyesha amakungu ko twakuze baducishije nagomba rero menyesha amakungu ko twakuze baducukije hageze kuko bitabuko n'ubu tuba tugiciye ingonya. Nacyo cyangwa cy'amadovize kikatsigirwa kiguma gisubira inyuma. Kusanga rero muri yanzira turiko turakora nkone ko ndavuga bya environnement macro economic cyangwa za fair cyangwa niki. Nk'ibyo kuvuga ngo n'amadovize ngo yama ONG ngo nibiki ngo yari amabanki commerciale ngo nasubire muri BRB. Gouvernance rite contre la corruption. Iby'ibiturire na gouvernance. Ibi byo tubivuga mu ishaka ejo. None ibi bitakorewe ko igihugu cova ukiri. Akwidoga gusa ngo bari ibiturire ariko ntibashengeze. Tumenye ko kugira ibiturire ubusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ari umuziruzigwa. Kugira ngo intwari bere itsibatare igikorwa cya twese kuko turi mu cari kimwe. Tuzogerageza dukure mu Burundi agatima ko kurwanira ibyicaro ahubwo tubinjizemo agatima ko gukorera bene igihugu. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje dayimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Iyo ni iyindi nkingi ikomeye ni ya senisema equation. Nk'irite contre la corruption ngo ibiciro wewe nyimba n'inzo nzo kuzosanga kuva kuri nde muzitanteri bura kuri nde bose bari mu kubadandaza ibyo nyene. Ba chef d'occasion bose bari kubadandaza ibyo nyene. Ariko banigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public mu kugira sita abandi. Iki nico bita traffic d'influence. Ubu n'ubundi buryo bukomeye bw'igiturire. Voilà. Ibi biri mu byo bita les infractions connexes à la corruption. Umuntu agakoresha igitugu afise muri politique, umurongozi, chef de quartier, musitanteri, nukuvuga ngo ugasanga kubera igitsure ivyabene gihugu bahora bakora ni waciye abikora. Iki nico giturire bariko barakoresha. Voilà. Mana yaje. Kamikini asenisema cohesion sociale, asenisema politique. Kugerageza yuko abarundi batama mu njyane. Ikintu rero mucumvirize gose nibaza ko arico gihambaye gusumvya n'ibindi vyose. Iki niwo mushinge uzotuma haba iterambere mu Burundi. Ugambere twavuze duti un problème politique est un problème économique sans solution. Iyi rero niyo yangorane politique. Iyo yikuyeho iyi ntambamye ibindi vyose bica bigenda neza. Reka ubu naho duce tuvuga duti la solution politique et la solution économique durable. Inyishu ya politique ni inyishu y'ubutunzi bw'amaho canke burama. Ukemuye ibibazo vya politique ubuhejeje gukemura ibibazo vy'ubutunzi. Nuko nyene bimeze. Uzokubwira ibitandukanye n'ivyo uzoca umubaza ibibazo neza. Kwicarana mugaharira ku bibazo bibahanze mukavaho mutoye umuti. Aha hazamwe vya bindi byo guca bugufi, guharirana, gusubiza hamwe. Voilà. Ivyo navyo bikorwa mu kuganira mesherezami. Bategwa n'amatora cyangwa bategwa n'ibindi. Injya amazi aho zadushikanye. Impunzi hanze iki guterana imiragwe. Kwezo sociale so kuvuga ngo abantu bose ngo bacitse ngo bari mu mugambi ngo uri ku butegetsi. Oya isiyo kwezo no kuba abantu ndi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona ikiri essentiel iterambere ry'igihugu. Nda kubashira ngo ni muze ngo tuje mu mugambi umwoya. Nubundi bagiye baje mu mugambi watawujamwe n'intugu tabatera nayo.
bose baterana inuta n'ubundi namakura canka aja mu mugambwe nta giba gihindutse yabemede kura mu mugambwe zijamwe. Abo bantu bagiye hamwe baricarana baravuga bate bagabo ingorane dufise nizi twozitorera umuti gute. Ico nico bita dialogue politique inclusif, ibiganiro bidakumira. Voilà, inavyo y'abantu bafise ubwishime ubwirasi ntibishoboka, bikorwa n'abantu baciye bugufi. Ngibi rero ivyo dukeneye kugira ngo tuve muri aka kangaratete. Voilà la solution. Ibi nzobigarukako, reka duse n'abasozera. Kandi ikindi rero twaba ko caba inama yihuta de force vive bitanye nitumyeko ndayise force vive ko bacava ngo niwe ngo sino ngo ni inama ngo y'abanyepolitike ngo bimbira ngene les forces vives de la nation. No kuvuga abari politiki ncabye iki kuya tugire feuille de route toro papuro rw'inzira duterere taruke feuille de route igihugu cova mu kaga ku butunzi n'ibiki byose na politiki feuille de route. Feuille de route nikunda iri kwirakogwa na bamwe abandi bari nyuma y'igihugu ntivyokunda biguma hahandi ya ngorane ya politiki igumaho. None wumva ivyo bintu byose vyokunda? Inama d'urgence ziramaze gukorwa. Umukuru w'igihugu aramaze guhamagara injabwenge zikoranira mu Kigobe. Ivyo Faustin nyene yaravuze, ariko nta kintu na kimwe cavuyemo. Hova mwiki kandi abandi bari nyuma. Voilà, wenyene niwe hejeje kuvuga ati igihugu gifise impunzi, igihugu gifise abantu bari nyuma y'igihugu, nabo bagira bati natwe Burundi ni gwacu, hanyuma akaba batarimo. Wumva wo bigira ce que tu fais ça moi tu le fais contre moi. Ibi by'ibitoro bibura gute? C'est pas compréhensible. Un petit pays comme le Burundi c'est pas barabara mate miduga mike muri akarere iburi gitoro de façon viagero. Hari ibibazo bindi mu majambo make nta gitoro kibuze, hari ingorane za politiki, hari ibibazo vya politiki bitaratorerwa inyishu. C'est ça le problème. Politique budgétaire kubera ki amarose tari menshi agira koriki priorité nizi omba bari bajya ko politique budgétaire na politique fiscale ari ibintu bipeza ku mu by'ubutunzi kuvuga ngo pare des arts bagira bayihera vale de la peine. None inkwavu dije kororerwa mu gisagara inkwavu baza kuzora daro centre ville. Ibyo je nwanzangira nibi ibyo je navyo sino baro bikora tuba bakira basi animebre centre y'ubushakashatsi ku by'inkwavu aho je comprendre. Avuga ngo none inkwavu turadesha ko tuzaje ariko arisha inkwavu ubwatsi burengana hajya mu byoya. Uramvye azobona no kuri kw'Imana. Paredezare bayihindure ikibanda hori igitasha c'inkwavu basha. Muzokwame mucajya amaganga y'inkwavu ahumura. Inkwavu bariko baziha ubwatsi zahumaganye. Akabi karatwengwa nk'akeza aho mubona. Ibintu birateye ubwoba abantu b'Imana, birateye ubwoba cyane. None abasene DFDD bariko baravyiyumvira ko ibintu bavyiyumvira banyoye inzoga baborewe bavyiyumvira bimeze gute. Ahanye n'umuntu ashikirije ikiciyumviro baramukomera amashi bati asha iryo ni jambo niryo ni jambo komera kwijambo mutama canke wari uryajya buvuga buti vuga hanyuma ugende. Inyo ajya kwe n'inyubakwa daira ajya kwe inyubakwa beaucoup plus nziza yakira abantu ishariza igisagara. Ivyo wari uri karavyumvira ivyo nateshwa ati iyo avenir sombre igihugu kigasubira inyuma nabikubwiye ko ninze rimwe bishobora gushika nkuko hashatse kuba guhinduka ibintu bishobora gutera bitera imbere kumbwa urufuguzo ruri wabo na nkaba abagira des illusions
ngo ejo ngugira ubone ngo umugabo w'ubutegetsi ngo mu myaka 2 ngo nturi kurawubona ngo ni ukaja mu mayirizi ayo mayirizi yavemwo nayo bwabo n'umugambwe uba ku butegetsi aho imigambwe muri cyo yo ugayira bavuga bati ubu tugende twese uko imigambi nasaza ari imwe twese twacari ko turubaka igihugu nico cyo imigambwe yose tuvuga rumwe abarundi turashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi nkagiye n'umwe atazoba afise umuriyoni ku mufuko kandi birashoboka muca mwumva yuko Uburundi bugiye gutunga naganda babwire ndabaturire ngaha mu myaka itarambiranye muzobona ibitabo vyandikwa bati igitangaza mu Burundi muzobibona ndabibaturiye ntibikunda vraiment jeje sinkorera mu mayiriziyo la situation ni ukwiri urumva rero ntituma ukaza kari mu minwe yabo badahinduye di nakumuterera kabuye mu mazi ngo tipu turashika nyene mucobo nyene Atagikozwe hatabonetse abantu b'abashinga ntahe ngo bavuge bati no heraba turashitseyo oya ibi bintu ntitwirirwe turashika muri kiriya cobo no ibi bintu nibihagarare bahejeje kudushika nayo ninde yoharira urumva ni avenir sombre nabikubwiye ahereje kwijambo nza kugarukako ati l'avenir du Burundi est sombre nza kwerekana ukuntu katari mu mwijima gusa ahubwo ko mu Burundi tuza turi muri wa mwijima nimabe mwitega yuko uwo mwijima uri muri kazoza oya ahubwo nza kwerekana yuko tuza turi mu mwijima ndaza gusubira ndabereke ibimenyetso ntabesha vyerekana igihugu kiza kiri mu mwijima kiza kiri mu muzimiza na Bibiliya irabivuga igihugu kiri mu mwijima igihugu kiri mu mwiza igihugu kiri mu muzimagiza n'Uburundi Uburundi burakwije neza ibimenyetso vy'igihugu kiri mu mwijima umva harabaja mu mayiriziyo yindi nta yindi mbona abo bantu rero bafise amayiriziyo ni babandi twavuga bononywe bishwe na anesthesi y'umugambwe CNDD-FDD ni ukuvuga ngo barabateye anesthesi gaze hamwe n'ibi biriko biravugwa vy'uko igihugu kizacagorodovye badashobora kubibona bakwemeza igihushane bakwemeza yuko Uburundi buri kwiterambere ku muvuduko ibi vy'uko igihugu kigeze hariya aho tugomba tuje mu nyenga bobo ntavyo babona ayo maso ntayo bafise abo rero no kubitondera ni bamwe nababwira bakeneye antidote harakwiye rero kubaho abantu urunganwe rw'abantu bashobora kuba babona yuko igihugu kigeze ahatemba bakavuga bati no tubwirizwa kugira ico dukoze kugira ngo igihugu ntikitugwane mu manga ivyo wobikora gute bobikora mu buryo tuza kubereka voilà turabagirira proposition tubereke ingene ivyo bintu twobishikako kandi atangorane zibaye kandi atawuri ugwara hanyuma umuti w'ibibazo vyose ukaboneka abarundi tukiruhusa tukavuga duti tukagaruza umunezero satani yatunyaze ibindi ni providentiel ni ivy'Imana ivyo navyo nta muri analyse y'abantu tweri duheza ngo tubirango tubimenye ibiri providentiel ntabyo tuzi mugabo uko ibintu bimeze niko bimeze hama kuvuga ati role du citoyen Burundi niyo kumyati nubwo umugabo muri kubutegetsi ari wabo ni biki ico dupfana nawo twige n'abarundi kumenya ico dupfana nawo nuko ntunganyiriza igihugu kugira mbeho neza hahandi nibuke yuko turiko turarabira hamwe mbega mu myaka 5 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu myaka 5 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi harabaye iterambere canke nta terambere ryabaye hakozwe iki reka tubanze twumviriza ivyo yari yatwemereye ashitse ku butegetsi turazi ko abarundi batari bake batagira uburaro cyane cyane abakozi bimuka bakaja gukorera mu yindi mihingo kugira ngo dukwigwe twese n'uburaro
leta yarashyizeho ikigo oboha kugira ngo gitunganye uburaro bukwiye kandi ku giciro kitavuna. Leta ikaba yiyemeje kuzofasha kugira ngo n'abadafise amikoro manini baroswe izo nzu bakaza barariha amahera make make gushika zibegukire. Iyo conscience ibanze mu bantu niyo bukiri muye ngo umugambe ngo uramputunga uragira gute ha urumva nta gihinduka. Abarundi buko tuja kwisoko imwe y'ibitoro tuyibuze dushavura cyo kimwe imite tugiye tukasangira zimvye kuko none wewe ndashaka no gana karorero shaka ufate ko 70% abarundi bagiye muri uwo mu mugambi washaka ngo babushitse mu mugambi kungu canke nibiki uko bijweze ko raba bijya biti le poste qui partage bibangahe bazobiro twese twojayo hoca badukwiza ibiki buri bigaruka ni sofisme de composition ikibazo hajara binda bishira kugwaruka n'ukugwaruka bako rahengwe tugasanga ntaco baruhaye rukora rondera kwironderera rukandamiza abantu cyo n'uvunga abanyamutekano ati naye nabuze ico ndya ko ndiki sivyo reka ndakurenganye ntuvuge uvuye kurangura reka ndakutwara ivyawe urantintegera nico conscience ico dupfana n'abarongozi nuko atunganya igihugu cawe ukabaho neza. Ibisi bya bindi ngo uko ari umunyengozi ariko ubutegetsi ngo ndahiriwe, uko ari umuhutu ariko ubutegetsi ngo ndahiriwe, uko ari umunyagitega ariko ubutegetsi ngo ndahiriwe, ibyo byarataye igihe. Nico dupfana tunganya igihugu tubeho neza. Hari umuntu ashobora kuvuga tuti je naho byogenda gutyo ntaco kizibara abanyagitega kizibara umuseni dede igara gifite ibyo vyiyumviro wewe uzomayiriza kizima je ndimba ndumusende nkabona ni batwara ibini je ntumbarira. Aba rero ni bamwe tuvuga hategwa anesthesia aba barahejeje kubatera anesthesia naho wogira gute ntiwopfa baravyumvise bashaka kubwira yuko wewe uri umwasi w'igihugu utipfuriza Uburundi ineza none ucuhindura iga la conscience y'abantu mugagaze kakati ati ngo ntende David Kamene oya we wa murunguzi we igenze neza tagira gute uhindura ibintu je namani yumvira hoba hari abasende David biyumvira nk'uko bo nuwo bavyiyumvira ntashobora kubiserura ntashobora kubivuga ababarira indani nukuvuga ngo hariho abusanga kumbure baza barabaye kujya kwikiyigira hamwe usanga carahiye higasubira higasha hejuru ugasanga kutwatsi mugabo ugiye guhonyoramwo ugasanga kiza carageseye kiza carahiye nimba bariho bameze uko ntawe ushobora gutweruka ngo agire ico avuze bari ngaho nyene barahoze nukuvuga ngo abaza n'ibivyiyumviro vyageseye baca bo kugira biyorohereze bakoma amashi voilà ganza sabwa mutama mugabo indani baza barageseye bo aho mvuze nti gensire mu gihe bo bariho ariko abenshi bobo ndazi yuko arabo basinzikajwe na anesthesia kuko hari nabo bigisha mbere ni benshi hari nabo bigisha bababwira bati zijya nyigisho zabajya abantu bantu Burundi ntimuzozumvirize aha ndazi yuko umuseni DFDD yumviriza ibi aba ruwiyivye none wokira gute utamenya ukuri utumvise ukuri baguma bakubwira ayo mahopa bagasubira bakakubwira amahopa ukaguma wumviriza ayo nyene cyo gituma ndababwira nti nimba hari umuseni DFDD ariho akunda igihugu ubu aza yarasisiye aza yaramerewe nabi ku mutima ahubwo umuseni DFDD akunda igihugu azohava gwara depression kubera iki arumva ibintu arabona ibintu bigenda nabi ntako ashobora kubivuga voilà iyo niyo ngorane tuzohava dusanga dufise niyo itabitara pression kumbure ndaza kuvyerekana aho biriko birapfira igihugu c'u Burundi abacisha hanini n'ugwaruka ivyo ndaza kuvyerekana ndabisigure neza ugwaruka niko gononye igihugu c'u Burundi voilà nigo ruhabwa utwo tuntu
mwumvise yuko Faustin yavuze ati ndafise ubwoba yuko abo bajene aribo baca bagenda bagafata abantu bakabwira bati oh zana ibi kugira ngo muronke ibi voilà bagakoresha inguvu kubera iki nta biti boronka bobaha bose nta buzi boronka bobaha bose voilà rero baca bababwira bati nimwiyaranje abajene bagaca biyaranje urugwaruka rero rurafise uruhara runini cane mu biko biraba kuko abatama bariko bari kurushi abatama bavise ayo magorofa n'ibindi bari kurushi ni bake cane ariko abo bajene nibo baba instrumentalize nibo baba ibikoresho vyabo batama reka ngeze ngaha ikigwa cabaye kirekire ariko ndizera neza yuko ari cakamaro umuntu yari afise amayirizyo ngo ibintu ngo Burundi bugiye gutera imbere ibintu bigiye kumera uku ayo mayirizyo amuvemo aba ba Faustin bariko barerekana ukuntu hobaho inyishu z'ibibazo voilà kandi bagira neza cane barakora uko bashoboye natwe kandi turaza kwerekana ukuntu twova muri ibi bibazo murumva yuko ibibazo tawo bihakana ibibazo biriho mu gusozera wewe ubona muri imyaka 5 muri ikiringo c'imyaka 5 mukuru w'igihugu ariko aratwara umugambwe CNDD-FDD woronka amanota angahe tufatiye kwijana ufatiye kuri ivyo byose twavuze atari ugushikuza vraiment Imana nibampezagirire mwese ntimwibagire kugira subscribe jeme na partage ahasigaye rero twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze umuntu atumviriza ikicigwa azoba homvye